Yambu mwese bantu mukorera Imana n'abakorera Satani, nizere ko mwari mudukumbuye nkuko natwe tumaze igihe tubakumbuye. Ndibaza tubakumbuye. Yeah. So nariyumviye ati no munsi twoganira kuki niho inyishu yacikoroka ivuye hejuru, koroka yari iri mu ka box. Niho nibaza ati kubera iki tutoganira ku bintu bitandukanye. Mu Kirundi baca umugani ngo iyo uvuze ngo inshuro zitatu ntubuzi guca umugani, ntubona ingene byoroshe guca umugani. Je ndakunda Ikirundi ariko hari imigani usanga nta uroshe umuvyeyi agakubita abana. Actually urashobora kuresha umuvyeyi ugakerera abana. Ushaka kugabanya isazi anya habiri, ubonye hatatu nawe. Ushaka urume yisoba imbere, hanyuma ushaka ikiyaga nawe yisoba inyuma. Nkuko mubibona rero biroroshe guca imigani. Ushaka Facebook ashira umutwe mu gitabo Facebook. Ushaka Instagram nawe aja kuri www.instagram.com. Hariho imigani imwe yafonzwe n'abarimu kugira baze barakwita abanyeshuri gusa, kuko abarimu mengo barafise inyota yo kwama barakwita abanyeshuri baratubonera. Cyo kimwe na Tumaranirungu ni ikiganiro abamenyesha makuru bakora. Dufate bakaja nko mu ntara kanaka, dufate nka Bujumbura, hanyuma bakagenda mu banyagihugu bakabaza ibibazo, abanyagihugu batoye ivyo bibazo bakishura inyishu nziza bakabaha ubushimwe. Ariko rero ibibazo babaza bagenzi ikibazo kiravuga giti: inka ya kabeba yavyaye kabiri, ku nshuro ya gatatu ivyara impene. Kubera iki yavyaye impene? Ku kazi n'abanyita ndaburaniwe Makariyo, nkaba nibaza yuko iyo nka bari bayiroze. Oya wowe ikibazo kirakunaniye. Ubundi jewe nitwa Muhoro Uratema Ibitoke Gasupari. Kubera iki iyo yavyaye impene? Iyo nka yarabatswe. Good. Iyo nka yafashwe ku nguvu. Urumva impene zarayitegeye igiye kunywa amazi, hanyuma zifata ku nguvu. Mbere iki twarira indaho nyene ikirana byara no kubyara. Warabibonye? Yego, nije nayivyajije niho narindi. Reka dusaraje umutekano bazatwara uyu muntu kuko aragwaye mu mutwe. Hanyuma naho ubutaha. Nkuko dusanzwe tubizi, abantu biki gihe barakunda kubesha. Umuhungu abesha umukobwa ko amukunda, umukobwa abesha umukobwa ko amukunda, impene zikabesha ko zitari gay, abarozi bakabesha ko bataroga, naho baba bafashe bariko baraguruka. Besha burarenze. Hanyuma nkuko dusanzwe tubizi, basore murazi yuko ubwiza bw'abakobwa busigaye bugurwa mu masoko. Bagura inzara za fake, ingohe za fake, amenyo ya fake, mu maso ha fake, amazuru ya fake, n'amatwi ya fake. So niyo wahura n'umukobwa afise ubwiza bwishi, icambere gira makenga. Ica kabiri musuke kwa amazi. Ariko ntuzobikore nk'umupadiri ariko arabatiza umwana murabizi canke uzomubwira ati ubona gute tugiye koga mu kiyaga, hanyuma duhejeje twinjire mu modoka twugurure ibiyo byose, hanyuma tuje tutwoza nk'abasazi tutwarize mu ijana. Niyo wabona umushatsi utagurukanye n'umuyaga uzoca umusaza inamba ziwe. Ariko saba abakobwa gusa, n'abahungu biki gihe bari fake. Umuhungu murashobora guhura akakubwira yuko yahoze ari umukobwa uba akaba ari umuhungu, canke yigeze kuba umuhungu uba akaba ari umukobwa, canke ugasanga ntazi ko ari umuhungu canke umukobwa, akakubwira ngo ari ibice 50% n'umuhungu, ibindi bice 50 n'umukobwa. Urazi technology igihigeze kure. Byoba byiza bakoze amatelefone hamwe ufata ifoto igace kumenyesha yuko umuntu ari umukobwa by'ukuri canke ari umuhungu by'ukuri. Nahoze ndi impene.